hari abariko baravuga ngo mu Burundi ngo turabakene, mu Burundi ngo nta kigenda, mu Burundi ngo umutekano ntawo uhari. Hari n'abantu twumvise barahurura barandika ibintu kandi abantu twari dusanzwe tubanye neza, hanyuma abo bantu barabati none ivyo bintu mwandika vy'umutekano wahungabanye, ngo hariho ngo intara ngo abantu ngo badatezwa kujamwo, none ivyo bintu mubikurahe? Bati muratubabarira, ntabyo mwagiye mwumva. Ariko nshaka kuvuga ni harabibaza yuko mu gihugu cy'u Burundi gikenye, mu gihugu ataco kizimari ataco kizoshikako. Mugabo hariho nabandi bazi bakavugisha ukuri. Nukuri hariho abantu bari bavuye baba diplomate baratubwira bati yewe gaye aterega Burundi muri ko muratera imbere uko nyene atahubwo umuntu yo kwigumira hani wanyu. Mugabo hakaba rero nabandi bavuga bati nta kigenda. Aha ndashaka kuvuga cyane cyane nk'abantu bariko baravuga ngo tugabanye agaciro k'ifaranga ry'u Burundi. Banyamatongo namwe bashitsi muri hano, reka narabivuze ndi muri Bujumbura, reka nongere namwe ndababwira ivyo nababwiye. Twebwe turavuga tuti mu Burundi ego da igihugu ni gitoyi, nitungana n'ibindi bihugu vya rutura, ibihugu binini binini, twe turagahugu gatoyi, ariko turagahugu atari gatoto, ni gato mugabo si gatoto, kuko iki gihugu cyashize Imana imbere. Turafise uwo twishimikije, Imana, sivyo? None mukoma amashiye. Waba ufise amahera angana gute, waba ufise ingufu zingana gute, ntushobora kuza guhonyanga Burundi, kuko Burundi nyakugenda tugira ati Uwuzokora ku Burundi ngo nuko ari butoyi aramenya ko twashize Imana imbere, ico gihe azohura n'Imana ubwayo. Koma amashiye. Izo ni ingufu zidasanzwe. Abariko bavuga ngo turi batoyi baritonda. Icya kabiri, Uburundi bwacu buratunze. Aha twicaye kugahiye, muga ntutangiye guca wimbagura munsi inzu yawe. Turi kugahiye. Uno munsi kumbure turafise ubukene kuri binabiriya, mugabo turibikiye. Mwebwe mukiri bato mumenye ko twarababikiye. Aha mwivu huzuye ubutunzi bunyuranye muri kino gihugu, kiratunze nka Kongo, muhora mwumva. Mugabo mwebwe iyo muri ko muragenda, rimwe na rimwe hariho n'abagenda batambaye ibirato, bavuze ko uno mwaka mwete mutegeze kuzambara ibirato, muragabe. Twaravyemeje ko mwese uno mwaka mutegereza kuba mwambaye ibirato. Nashaka kuvuga ni wowe ukagenda uraramye ugatsitara mutitaye kuyibuye, kumbe nuzi ko utitaye kuibuye ry'agaciro. Uburundi twariko turavuga harimo amabuye y'igitangaza. Muhora mwumva na nyene cyo mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye abivuga kenshi ati iki gihugu kiratunze. N'umukuru w'igihugu abariko arabibabwira, kandi umukuru w'igihugu ntabariko arababesha. Nivyo camwibaza. Uno munsi turavuga tuti abantu abarundi noneho mwige cyane, banyamatongo mwige cyane. Hano ku ruhande aho inyuma turiko twubaka kaminuza, turacataba, ariko harya mu mwanya mutoyi, nkuko naha muri ko murahakora mu mwanya mutoyi,
ku nguvu z'amaboko yanyu n'iyi kaminuza niko bizogenda. Mu mwanya mutoyi Imana idufashe, iriko iratwumva, Imana idufashe ijya kaminuza twese aho turi hano tuze tuyigemwo. Jewe naheruka kwigisha kera, ariko ijya niyuzura ngihema nzotanga umusada. Kandi hari ibyo nize byofasha, ko narize indwara zo mu mutwe cyane kandi narakoze imyaka myinshi. Sinzobura rero icyo nofasha nabo banyeshe ko ndabigishe n'indwara zo mu mutwe kugenda zimeze. Rero mwebwe bana bavyeyi mushire abana mwishe, mwumvise yuko aho icyo tubuze turiko turabura abanyeshure, turiko turabura abantu bazi ubwenge, nibo turondera tukabura. Iyi kaminuza rero muze muyagwe muyigemo cyane, muze muyigemo muri benshi. Ni école technique, institut technique. Utazoshira mu mwana wiwe azoba ari igihombo. Hano kwisi uri muri Matongo, muri commune Matongo, uzoba warase mije yawe ya hano kuba muri commune Matongo. Muriko muravyumva? Uzoba uhemukiye busize. Tuyubake vuba mwese muze mwigema, ku buryo tuzovuga tuti intara ya Kayanza irafise abanyeshure baminuje, n'ibindi bihugu bidusabe. Erega kera nuko mutabizi, ibindi bihugu byahora bisaba Burundi ngo tubarungikira abanyabwenge baza gukora muri ibyo bindi bihugu. Nivyo turiko turashaka ngo twongere tuzure. Aha rero yamabuye y'agaciro turiko turavuga, muri irya shure baziga ibintu vy'amabuye y'agaciro, ibintu byo gufyatura imiduga, ibintu byo gufyatura amakinga, hazoba harimwo, iryo shure rizoba ririmwo. Ibintu byo gukora n'ibindi byose muzoshaka. Abanyakayanza hari muri kugahiye, amabuye y'agaciro muzoba mufise, n'abanyabwenge muzoba mufise. None ico muzoba mubuze niki? Bica mukora amahinguriro menshi. Rero tugarutse aha turiko turavuga ibikorwa rusange. N'irya kaminuza tuzoyubaka mu bikorwa rusange. Muce mwibaza rero, muce mwibaza namwe numwe twariko turavuga. Aha rero ngarutse bamwe bavuga ngo turakenye. Reka, uretse ko n'isi y'u Burundi Imana yiremye neza, iduha amabuye y'agaciro, hariho n'ibindi.